Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru atandukanye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu abari kuvugwa mu butungane abari kuvugwa mu cibano abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse nandi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza idonido twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD aho umugambwe uri ku butegetsi wamaze kwigaburamo imirwi ibiri hakaba umurwi uhambaye cyane ugizwe n'abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza wiganjemo abajenerali barwanye mu rugamba rwa CNDD babona ko bariko barahemukirwa na perezida Evariste Ndayishimiye bakaba barongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo azasubirire perezida Evariste Ndayishimiye biciye mu mbaraga ndetse bikavugwa ko perezida Evariste Ndayishimiye yabagiye kwagirizwa ibintu bitandukanye harimo guhemukira Uburundi ndetse no guhemukira umugambwe ku butegetsi ifatikanije n'abanzi b'igihugu hari amakuru menshi atandukanye nyine ariko aravugwa nyine muri abo bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse n'integuro bafise ikomeye cyane yo gukuraho perezida Evariste Ndayishimiye mu gihe ku rundi ruhande hari abashigikiye perezida Evariste Ndayishimiye nabo bariko barakora ibishoboka byose kugira ngo perezida Evariste Ndayishimiye agumye atwaye igihugu cy'u Burundi byose nyine twabateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru turaza no kubabwira ku makuru atandukanye ari kuvugwa mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abanyagihugu batari bake bafise imyidogo kubera ibikorwa bibi biriko birakorwa na leta ya perezida Evariste Ndayishimiye bakabona ko ibintu bidahindutse perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kwisanga abanyagihugu bahagarutse bakajya mu barabara bakamwamagana kuko biraboneka neza ko intumbero afise ari yo gusubiza igihugu mu manga igihugu kikongera guhura n'akaga gakomeye cyane kuko ibikorwa ariko arakora muri no minsi biraboneka neza ko ari ibikorwa biteye isoni kandi bikaboneka neza ko ari ibikorwa bishobora kwinjiza mu gihugu mu bihe bitoroshe na igihugu cyari gisanzwe kiri mu bihe bitoroshe nabyo nyine akaba bateguriye tugiye kubashiriza mu idonido ry'aya makuru wifuza kuzajya bamu wa mbere bashirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ico busabwa nta kindi niba utarabyona kuri sabone byondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo abadandaza hahoze isoko nkuru ya Bujumbura no mu mabarabara yo hagati mu gisagara barirukanywe ku mvo z'umutekano ibyo biri mu itangazo umukuru w'igisagara ca Bujumbura hejeje gusohora aho iruhande y'imvo z'umutekano yongera ko imvo z'isuku rike ngo gibonekeza muri ibyo bibanza General de Brigade de Police Jimmy Hatungimana avuga ko iyo ngingo izotangura gukurikizwa ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 24 ukwezi kwa 11 2023 umuhanuzi mu biro by'umukuru w'igisagara ajejwe umutekano umusitanteri wa komine Mukaza ujejwe igipolisi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'ujejwe uruja n'uruza n'umutekano mu mabarabara nibo bashizwe igikorwa cyo gukurikirana ishirwa mu ngiro y'iyo ngingo ariko akaba ari ingingo ije idahumuriza na gatoya kuko ari ingingo ije ibangamira abanyagihugu batari bakeya babona ko ibintu bibandanije gutya leta ya perezida Evariste Ndayishimiye ishobora gusanga yisambuye kuko ibintu iriko irakora ngaha mu gihugu cy'u Burundi ni ibintu biteye isoni kandi bibabaje byerekana ko igihugu kigiye kwinjira mu bihe bigoye cyane kuko perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ibintu ubona ko ari ibintu biteye isoni cyane mu gihe ubutunzi bw'igihugu bugeze aharindimuka ibyo byose bikaba biri gushirwa ku mutwe wa perezida Evariste Ndayishimiye kuko n'ikigega CFMI cyagirije perezida Evariste Ndayishimiye ko aza mu ba mbere banyonora amatungo y'igihugu aho icyo kigega nyine cyavuze ko perezida Evariste Ndayishimiye arongoye akarwi k'ibindi bisuma bimaze igihe kitari gito bipfukamye mu nda abanyagihugu bakavuga nyine ko biba igihugu cy'u Burundi umuriyari w'amafaranga y'amadolari ku mwaka iyo akaba ari amafaranga menshi cyane yagakwiye gukora ibikorwa bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu gihe parisemu itatahura ico ideni rya
rya miliyaridi 600 leta iheraniye amabanki ryakoze mu gihugu mu gihe biboneka ko iryo deni y'ayo mamiliyaridi ryahombeje amabanki atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bikaboneka ko n'abanyagihugu badandaza batariko barabona amafaranga ibiriko birahombya igihugu ku rugero rwo hejuru. Byose nyine bikaza byerekana intege nke za Perezida Evariste Ndayishimiye. Parisemu ntitahura ico ideni rya miliyaridi 600 leta iheraniye amabanki ryakoze mu gihugu. Ishirahamwe ryishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo Parisemu risaba isubirwamwo y'integuro y'amafaranga leta ikoresha ngo kuko uburyo bitunganijwe biri mu bisongera isibe mu bukene Burundi burimwo kandi bumazemwo igihe kirekire kuva intwaro iri ku butegetsi CNDD yashika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 aho igihugu cy'u Burundi cyahise kinjira mu bukene bukabije kugeza n'uyu munsi. Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo akore imigambi iteza imbere igihugu ahubwo igihugu kirarushaho kujya inyuma cyane aho umurundi abayeho nabi cyane hakaba hari abarundi batagishobora no gupfungura na rimwe ku munsi. Byose nyine bikaba biriko biraterwa nuko uburongozi ari bubi cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Faustin Ndikumana arongoye Parisemu yarabitangaje kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru aho iryo shirahamwe ryari riramutse rishikiriza umwihwezo ryagize ku bijanye n'amafaranga leta ikoresha buri mwaka. Umuhinga mu by'ubutunzi akaba kandi atatahura ico deni ringana na miliyaridi 600 leta iheraniye amabanki yo hagati mu gihugu ryakoze mu gihugu ni mu gihe ibisata nka byose by'ubuzima bw'igihugu biri mu ngorane zikomeye cyane kandi zidasanzwe. Biraboneka ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi ibisata nka byose bijanye n'ubutunzi ngaha mu gihugu cy'u Burundi biri mu ngorane zikomeye cyane mu gihe biboneka ko leta y'u Burundi iheraniye amadeni menshi cyane amabanki yo mu gihugu hagati ariko waraba ico ayo madeni yamaze ntukibone kuko biraboneka neza ko yagiye afatwa agakoreshwa n'abategetsi bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi bakayakoresha mu nyungu zabo bwite harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye aho abarundi batari bake bamaze gutahura ingendo ya Perezida Evariste Ndayishimiye kuko mu ntango y'ubutegetsi bwiwe yaje ari umuntu avuga amajambo aryoshe kandi ahumuriza abarundi ariko icyababaje mu nyuma nuko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga canke se akora bidahura nyine n'ibyo akora kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari muri kakarwe nyine kamaze igihe kitari gito gapfukamye mu nda abanyagihugu akaba ariko arakoresha ububasha ahabwa n'amategeko mu kunyonora amatungo y'igihugu afitikanije n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye aho bariko barakura muri BRB amafaranga atari make bamakungu bakajya kuyakoresha mu bikorwa byabo bya buri munsi mu gihe mu Burundi ibi bintu bikomeye cyane abadandaza bakabura ico bajya kuranguza ibiriko biratera abanyagihugu batari bake agashavu gakomeye cyane bakabona ko iyi ntwaro ya CNDD abarundi nibadaguruka ngo bayikure ko ibintu bishobora guhera nabi. Nico kiganiro Faustin Ndikumana akaba yarababajwe cyane nuko amashuri abandanya abura ibikoresho abaganga batakazi bakaja gukorera mu bindi bihugu amabarabara yononekaye amazi akaba ikibazo ubushiranganje bubandanya gukorera mu mazu y'abantu canke bisata bya leta bibandanya gukorera aho bipangiye n'ibindi ni mu gihe amadeni leta yagumye isaba adahengeshanya kandi bikaboneka ko ayo madeni nyine atajya mu bikorwa by'igihugu ahubwo ajya mu bikorwa by'akarwi gato cyane kamaze igihe kitari gito gapfukamye mu nda abanyagihugu. Iyo nyine Faustin Ndikumana akabona ko ari akababaro gakomeye cyane kandi akabona ko igihe cyari kigeze ngo abarundi bahaguruke bikureho intwaro y'agahotoro ya CNDD FDD. Ubwa Parisemu ngo ibyo byose bibona ko biva ku kuntu ingurane leta iba yatse mu mabanki itayikoresha bikenewe byofasha kuduza ubutunzi bw'igihugu. Nk'inyishu irama Parisemu itanga kuri ico kibazo nuko leta yokoresha amafaranga mu byo iba yasabiye kandi ikayakoresha mu muco ku buryo abarundi bose bamenya ico ayo mafaranga ariko arakora agakoreshwa amafaranga hisunzwe imigambi yihuta kandi inarwiza umwimbu hamwe rero no kumenya gukoresha neza amadeni baba bahawe kuko biboneka ko adakoreshwa neza. Ukijanye no gutanganya neza imigambi arongoye Parisemu abona ko ubushiranganje bujejwe gutunganya ibikorwa bya leta bwosubizwaho gutyo ntihasubira kuba imigambi yitamwo itizwe neza bikarangira atakarusho izaniye igihugu imyinshi ugasanga ikijije abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi
mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yirirwa avuga ko yaje kurwanya abanyonyezi ndetse n'ibisuma binyegeje mu butegetsi bwiwe, ariko abirabira hafi bakabona ko igisuma cya mbere kiri ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari inkuru iri kuvugwa idahumuriza kandi iteye ubwoba yerekana ko impamvu Dieudonné Murengerantwari yafunzwe ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yashatse kumukoresha amanyanga, ariko Dieudonné Murengerantwari akanga kuyakora, ibyatumye nyine Dieudonné Murengerantwari ahita afatwa agafungwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutambukanyi wiwe bariko barakura amafaranga menshi cyane muri BRB. Ibyo Murengerantwari yanze guhisha bigatuma nyine biduza ishavu rya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, bagahita biyemeza kumufata bakamufunga. Ibintu nyine bikaba byarabandanije kuba bibi cyane, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bariko baraterura amafaranga menshi cyane muri BRB, amafaranga mvamakungu, ibiriko biratera igihombo igihugu cy'u Burundi, kandi bikaboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye gusana ibyo ariko arangiza muri no myaka. Dieudonné Murengerantwari yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba ku mugoroba w'ejo. Dieudonné Murengerantwari yahora arongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB yahagaritswe ku wa 7 z'ukwezi kwa 10/2023 nyuma y'ukwezi n'inusu yari amaze mu gasho k'iperereza. Uyu munsi yinjijwe ibohero rikuru rya Mpimba, yashikirijwe aho bita nyine mu kibanza kibi cyane, aho nyine ababa bahari bahura n'ingorane zikomeye cyane, ariko impamvu nyine ngo nuko yanze kumvira umukuru w'igihugu kugira ngo ajye anyegeza amafaranga umukuru w'igihugu akura muri BRB, ibyatumye nyine ahita akurwa mu kazi agapfungwa. Dieudonné Murengerantwari akurikiranwa ku byaha birimwo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kwakira biturire, gukoresha amafaranga ava mu byaha no kunyuruza amatungo y'igihugu. Hari amasoko avuga ko Dieudonné Murengerantwari azira kuba atashoboye kunyegeza ko hari amafaranga menshi y'igihugu akoreshwa n'umuryango w'umukuru w'igihugu mu buryo budahuye n'amategeko. Dieudonné Murengerantwari yarananiwe kunyegeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bakura amafaranga atari make muri BRB kandi bakayakoresha ibikorwa nyine bidafise aho bihuriye n'igihugu, ibyahise biduza agashavu ka Perezida Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe nyine bagahita bagafata ingingo yo kumufata bakamupfunga. Aha havugwa amamiliyoni y'amadolari ahabwa ishirahamwe Prestige rivugwa ko ari irya Angeline Ndayishimiye. Iryo shirahamwe rikaba rihabwa amafaranga menshi, ariko ntibibuze ko igitoro kibura ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho amasoko yacu yemeza ko ayo mafaranga ahabwa Angeline Ndayishimiye ngo ajye kugura igitoro ahanini adakoreshwa ibyo aba yagenewe, ahubwo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi abishyira mu mishinga yiwe, bikarangira nyine igitoro kibuze ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe muri BRB baba bateruyemwo amadolari yose agahabwa Angeline Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye wenyine aherutse gutangaza ko ikigega c'isi yose FMI ko cyamwagiriza ko ari we musuma mukuru mu Burundi, ariko abarundi batari bake bari bamaze igihe kitari gito bitaka, bakavuga ko umusuma wa mbere bafise ngaha mu gihugu cy'u Burundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. None n'amahanga yavuze nyine ko umusuma wa mbere uri mu Burundi ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Ndayishimiye we yatangaje ko bamushira ko ubusuma bukorwa n'abandi bategetsi, ariko igitangaje kandi cyahise gishimangira ko ari we musuma mukuru nuko kuva bamuvuga ko nyine ari we musuma ahagarariye abandi, nawe akiregura avuga ko amakosa akorwa n'abari hasi yiwe ashirwa ku mutwe we, ariko kuva icyo gihe kugeza uyu mwanya ntarigira yerekana abo munsi yiwe bakora ayo makosa bakayamwagiriza. Icyahize cyereka nyine abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiteguriye nyine gutunganiriza abarundi, kuko biboneka ko yirondera inyungu ziwe bwite, kandi bikaboneka ko atitaye ku murundi ahubwo yitaye ku iterambere ryiwe n'umuryango wiwe. Reka babwiye ko mu mugambwe ku butegetsi harimwo ikibazo gikomeye cyane, aho mu bagize umugambwe ku butegetsi bamaze kwigaburamwo uturwi tubiri, hakaba akarwi gakomeye cyane kiganjemo abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza karongowe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, mu gihe ku rundi ruhande hari abavuga nyine ko bashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko bari muri leta mbyeyi, bakavuga ko bagomba gukora ibishoboka byose bagakingira Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe ku rundi ruhande bo babona ko ikintu cyonyine gishobora gutabara igihugu ari ukubogoza amabanga Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka nyine ko bariko barategura ibintu byinshi byo kumwagiriza, harimo guhemukira umugambwe n'igihugu, agafata bari bakomeye kandi bakoreye umugambwe ku bimwe biboneka akabafunga agira ngo
yigumirize ku butegetsi wenyine, kandi ibi byose bikaboneka ko biriko birategurwa mu ibanga rikomeye cyane, bikaba biriko birategurwa n'abahoze bashigikiye wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengume Bunyoni, bababajwe n'uburyo ki urubanza rwa General Arengume Bunyoni rwagenze, ababajwe n'urwo rubanza bakaba barababajwe n'ifatwa ryiwe. Ku isonga yabo hakaba hari umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo, ahora yerekana ko ariwe ntwari ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kandi akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu cy'u Burundi, aho avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubusanzwe ku rugamba yari asanzwe ari umutunyi. Ibi bibabaza Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko akabura ico akora kuko abona ko noneho atinyutse gukura amabanga umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo bitamworohera, kuko biragoye kugira ngo abone icyo amwagiriza, kuko Reverend Ndikuriyo ni umugabo utoroshe, ni umugabo ufise amafaranga menshi, ni umugabo muri no minsi ufise imbonerakure zimukorera, aho benshi babona ko amabi akorwa n'imbonerakure bayatumwa na Reverend Ndikuriyo. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yamutinye, akavuga ko aramutse amukonye ibintu bishobora kuba bibi cyane, kuko imbonerakure zirashobora guhita ziha ibara ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ibyahita bitera akajagari mu gihugu gashobora gusiga gasambuye ubutegetsi. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko ataco yakora ku munyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reverend Ndikuriyo. Hari amakuru menshi turiko turabatohoreza arabana n'ibiriko biravugwa mu mugambwe ku butegetsi kandi biteye ubwoba, turi buze nyine kuyabashikiriza amakuru yacu. Hanyuma wowe ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije abanywanyi bacu.